mugabo urubuto rwiwe niko wamugize rurangirana rero ibintu byose dukora burya igihe cyose turiko turakora ni tafari buri kurashira kurindi indirimbo imwe ni tafari ijambo rimwe ni tafari ikiganiro kimwe ni tafari haragera igihe rero umunsi umwe hari itafari riseruka hejuru abantu baca bashaka kuraba mbere ya tafari ryasutse munsi hari yiki bashaka rero kuja kuraba ibiri munsi byose ntashobora kumenya inoti ya pirate atazi inoti y'ukuri ntushobora kumenya ko ubutumwa atari ubw'ukuri ubw'ukuri atabwuzi hari abantu bashobora kwagiriza ngo bariko bakurikira ibintu azi canke bitari byo atari kibazo cyuko atari byo mugabe ivyo bumvise nivyo nyene kandi ko bavyumvise ari byo nyene nivyo bitakwa ari ukuri mugabo ngomba kuvuga ko wowe muvuga butumwa canke wowe mukozi w'Imana ukwiye kwiyashyira ko abantu batari kubabwira ibindi bintu abantu ntibakeneye wewe abantu ntibakeneye umuntu abantu bakeneye Yesu Kristo kuko Yesu niyaza mu buzima bwabo araza kubahindura araza kubagira cakindi ashaka we apana ico twe dushaka ico we ashaka kuko kimwe nkwiye gutahura nuko jewe naho noba ndi umurongozi w'ishengero abantu ntizokwamana inspiration y'indirimbo yavuye he ndamushima cyane kenshi iyo turiko tubona Imana tuyibona mu vyirikira ko dukorera mu itwerekeye cyane nivyo bifise inguvu ko yankijije indwara ko nkuye mu bukene kashikana runaka no musi nagiye kuri TikTok sanga hariho challenge habaye gutahura nabi mbega canke aho barabaye ikintu kivuga ngo nabonye ngo challenge ngo ndagahende nabonye ni TikTok uno munsi hariho challenge ndagahende mbega wewe kijya kintu nk'umuntu yoba ari karajanwa n'ivyo bintu canke umuntu atarakira Yesu nk'umwami no mukiza canke aheruka kumwakira kavuga ati nareka bashobora umukozi w'Imana cyane umusani agendera ku mwanya canke bimeze gute na gute wewe bijye bintu bivuga ko iki nk'umukozi w'Imana kandi nzi ko umwongere kandi uwo mwongere akaba ari atake abari mugenzi wawe ko nawe n'umwongere w'ishengero kandi nini Yes ukunzi wa Shaniwe TV reka ndabaye ikaze ngenda bashimye cyane mwese mukomeje kudukurikira wabera no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabera mu gihe ndabwiye ngo big up son and don't give up yes igihe cyose ni ngaha mu majambo ndakubwira no kudacika intege ni ntambwe imwe ituma umuntu ashika ashika kwihangiro giwe umuntu ashobora kwihangiro hama mu minsi mike yatangura gukora agacika intege bigatuma bya bintu yabona ko azogera ko yambona kazoza yiwe agasanga ntayigeze ko kuko yacitse intege kora cyane usenga Imana wizere ibisigaye biragenda neza cyane kigana juno munsi yes ndaryohewe bagiye ibintu bidasanzwe ko nakiri umukozi w'Imana nkunda cyane twari twarahebanye mugabe Imana ishimwe ko yongeye kugaruka kandi yakagaruka ari mu mashimwe Amina haleluya mwese murambo abatamuzi ni umukozi w'Imana abantu benshi muzi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana muzi nk'umupastori muzi nk'umuntu nyene akunda umudamu we cyane nkunda gukunda no kuri kw'Imana yes ni pastor Masezerano sindi ko pastor nuko ari haravuga ati kuko gakwiye ko we ni wakampaye mugabaza kutidondora mu buryo bwiyeguye karibu cyane umukozi w'Imana murakoze cyane murakoze cyane amazina ni Masezerano Jean Claude ndi umwungere ndi umuririmbyi ndi umuntu yikorera utwiwe hanyuma nkaba kandi ndi umuvyeyi ndi umupapa mfise abana mfise n'umwamikazi nkunda cyane Fofo yego rero nkuko bavuze ati pastor Masezerano hariho abandi kera pastor ritaraja ko bamuhamagaye sindabimuhora Masezerano ndavuga pastor Masezerano ariko bose n'amahoro cyane yego akabazo kamwe numva ntango kubaza kuko nakabazo nkunda ni presentation yanje muko nyene mugasanga yankurikiranye kuko akenshi ndiko ndakora nkumva ibintu biracitse namaze gukora ibintu kumva biracitse nakantu gakomeye cyane Masezerano biramaze gushaka gacika intege mu buzima birabaho
birabaho. Ego bimwe mu bintu byigeze kunca intege hari igihe ushaka gushigikira umuntu mu kintu runaka mugabo uwo ugasanga uwamukuye ahantu kugira ngo umufashe mu kintu runaka. Dufate nk'akarorero sindamuvuga izina mbwa yari umwana nashaka gufasha, byari byagoye mu ishuri mbwashaka ko abandanya, ndarondera ishuri ndamushiramo ndambwira byose ibyo ukeneye byose nzobiguha, ndamuha haba arabandanya ngabo mu nyuma usanga ababyeyi biwe bashaka ko umwana we aja kwiyubakira. Umwana w'umukobwa acara twarinda mu kugenda ntiyasezeye mugabo ababi wabo baramuherekeza ata kintu na kimwe. Narumvise ko ncitse intege mugabo nta ngorane ibizombuza kumfasha ubundi n'amahoro menshi cyane. Bizigura gucika intege ari ibintu bisanzwe kandi bishikira umuntu uwo ari we wese bitarabye ngo n'umukozi w'Imana cyangwa birabaho. Ariko kandi cyane cyane kintu kimwe gusa nize nuko mu gihe c'umubabaro no mu gihe ibintu biba bitameze neza si byiza ko wihuta gufata ingingo. Ni kwiha umwanya kuko hari igihe ufata ingingo ifatanye n'ishavu, bifatanye n'ibiba bitari kubiragenda neza kuko muri uwo mwanya uri kurabibona mugabo bihaye umwanya hari aho usanga iyo etape uriko ni igice mu bigize iyo uri kuraja ugasanga rero hari ingingo ushobora gufata muri uwo mwanya yotuma n'ibiri imbere vyononekara mugabo kabireka ukarindira ko umwanya uba mwiza. Ya ni bitaba byoroshe cyane, ni vyoroshe kweli. Yego hajuje gucika intege. Ariko kandi kimwe no abantu bakwiye gutahura kudacika intege gufatanye no kumenya iyo uri kuraje. Yego iyo uzi ico ushaka ibiguca intege vyamaho vyamaho womenga kubera nafashije bitakunze no camagarika ariko nubu ndafasha nibisanzwe kuko ndazi kugu birafise umugisha wavyo bizana no mu buzima bw'umuntu. Kuko wowe wakoze ico wategeza gukora niko akunda abantu. Igituma nkunda kubwira amajambo bene aya majambo nka uri umuririmbyi hari igihe uririmba indirimbo 15 20 ukumva umengo nta abantu ntibazizi kumva umengo nyine umengo ntibakoze ku mitima y'abantu mugabo hari igihe ukubita indirimbo wasanga ku ndirimbo 16 iyo ndirimbo 16 izatumenyekana ku isi yose abantu bose bakumenya. Hariho umutama akuze umusaza atigeze amenyekana ariko yagiye kumenyekana ku mwuzukuruza wiwe kuko abantu bamenye umwuzukuruza baca bararondera yava ibisekuru n'ibisekuruza baca baramumenya. Mwa ico gihe cyose uvuga ko atakoze yaragerageje gukora kugira ngo abe rurangiranwa mbwa nivyakunze mugabo urubuto rwiwe rwamugize rurangiranwa. Rero ibintu byose dukora burya igihe cyose turiko turakora ni itafari buri kurashira kurindi. Indirimbo imwe ni itafari, ijambo rimwe ni itafari, ikiganiro kimwe ni itafari. Haragera igihe rero umunsi umwe hari itafari riseruka hejuru abantu baca bashaka kuraba mbere ya tafari ryasutse munsi hari yiki bashaka rero kuja kuraba ibiri munsi byose. Ego burya igiti giteye mu rupangu ntuzomenya ko giteye kugeza munsi hazoza ishami rigaseruka hejuru aravuga hariya bwawundi hari hasanzwe ari igiti cyariyo mugani hari bwagere ko giseruka. N'umwembe uri ngani zigera umenya ivyamwa vyacu taramura umwembe wa mbere ngo ugeko ashaka kujijuka avuga ati uyu mwembe ni sawa. Ariko kandi ikindi naco burya gikomeye burya mu bintu byose dukora dukwiye kumenya ko umuntu wese arafise abo yatumweko. Indirimbo kuyisohora irashobora gushika kure canke ikagarukira hafi ariko ico uyasana uko wakoze ico wategerezwa gukora. Hanyuma hariho ubuntu buri muntu wese bumukorera. Ari umuntu no munsi ashobora gukora indirimbo mugabo agahura na promotion ituma cashika kure mu mwanya mutoyi mugabo gasanga uwundi nawe kugira ngo ashikaho uwo wundi ageze hari inzira ategerezwa gucamo kugira ngo azoshike hande kuko buryo umuntu wese Imana yarateguye inzira ziwe kugira ngo ashobore gushika. Rero
womenga bamwe byo baca intege ariko ntibikwiye kuduca intege cyangwa ngo biguca intege igihe cyose icyo udakwiye gusa ikosa udakwiye gukora ikosa ryo guhagarika udacika intege bantu banje murabona ya jambo jewe no kuri ahantu nkorera narashize ko none slogan ndavuga ati don't ever give up kuko jewe gituma ndabivuze nuko hari abantu benshi twagiye tumenya kujya wabivuze tubamenya kukanyuma nibisomane baza ko bitari bigizwe mugo no munsi tukirwa biravugwa kugeza umunsi bihuye na Yesu bikavuga ati burya mwe mwari bisuma bisigara biravuga izina ryavyo bisigaraho kuko kandi igihe c'Imana ni ciza cyane kurusha igihe c'abantu ariko kandi burya Imana igihe cyose iri kirarekura ibintu mu buzima bw'umuntu birafatanye n'intumbere kuko yo irazi impamvu hariho ivyitogo no munsi bifatanye n'uko umeze avuga ati bine nabimuha ashaka gutuma mpeba ashaka gutuma sara ashaka gutuma yica nibyo kize igaprefera kugutwara muri ubwo buryo je ikintu kimwe ikunda kunyigisha ni inkuru ya Yesu ariko aratanga raporo avuga ati Imana abo wampaye bose nabazanye uretse wa wundi muri projet yararimo ko nyena nta kigenda ari byo azokora bitari ivyo rero ari abantu buri muntu wese arafise Imana yamuremeye kandi raporo ziriko ziratanga avuga ati bose babitunganije uretse bawundi nyine ategeza gukora bya bindi bidashobotse je gituma burya ariko n'abantu bakoye gutahura agakiza nta tegeko na rimwe rihari ko wategezwa kumenya Imana nta tegeko na rimwe rihari ko wategezwa gukizwa nico gituma yo wumvise ijambo ukagira umutima wo kwizera si wewe babishatse Imana yakugiriye ubuntu bwo kumva wogira umutima wo kubyizera no kubyakira mugari wundi yavyumvise mugatigeze agirirwa ubuntu yari nzafatana byizeye kuko ntiyagiriye ubwo buntu twari ivyo nico gituma nta muntu n'umwe yokwirata jendo watari jiwe nara achana nayo n'ubuntu bw'Imana gusa buguhitamwe mu bandi benshi vuga ati ni byiza ko uyu muntu anyizera hanyuma b'umuntu w'ikimazi mu bwami rero yo wisanze keshi ngunda kubwira abo dukorana mu bikorwa igihe cyose wisanze wagiriye ubuntu bwo gukorera Imana bwo kuvuga Imana ni wiyumvire ngo nuko wavuye mu muryango uvuga ibya Yesu ngo nuko wagiriye ubuntu wabyumvise cyane hari haba byumvise kugusumbya mugabo batigeze bagirirwa ubwo buntu bwo kubyizera no kuvyakira kuvyizera no kuvyakira ni ingabire twahawe n'Imana rero iyo dushima niba ari ikintu dukwiye gukora tukamenya ati kuba naravyizeye n'ubuntu nagiriwe kuba narahuye n'Imana n'ubuntu kumva ko ni ibintu byo gushimira Imana rero no guhura nawe n'ubuntu kubera ari abantu bifuza kuvugana nawe atana namwe bova bagukuye kandi nko usanga ari abantu basariye inyuma avuga ati yo akubonye avuga ati nigitangaza kubona minyone rero ibyo navyo nubwiye kwifata ibisanzwe avuga ati n'ubuntu bw'Imana ariko kandi ibyo navyo birafatanya nuko hari umunsi watanguye gukora umunsi wakoze wa mbere wasanze ibyo wakoze byarabwe n'abantu babiri mugabo avuga ati kambandanye ndi musanga ari 10 ndi musanga ari 100 sino musageze ku bihumbi mugabo nti watanguye ari ibihumbi nuko utacitse intego mu bandanya yego rero hariho igikorwa cyo gusenga ariko n'igikorwa cyo gukora tugeze mu gihe imbere ko dutandukira igice cya kabiri cy'iganiro cacu kuko nibaza ko no musti ko turavuga ku ndirimbo ndamushima ariho nza kubaza n'ibibazo byinshi ngira ngo tugeze mu gihe kigoye kigoye cyane gose novuga ko ari igihe kigoye ko umuntu akirizwamo ni igihe kigoye ko umuntu yizera agakiza n'umuntu kigoye ko y'amajambo twumva kuva kera gushika no munsi agakiza ko no munsi karagoye kwizera gusumba ka mbere abakijijwe bwa mbere kuko no munsi umengo iyo bavuga butumwa barahinduye umengo hakumenyekana Yesu amenyekana uri karavuga ubutumwa bwiza hakumenyekana ijambo ry'Imana umengo turiko duharanira cyane kuba abastar mbega wowe nk'umukozi w'Imana kandi asanzwe ari umwe muri abo babungere ibi ubibona gute ubona gute bivanye nibihe tuvamo nibihe tugezemwo nirihe tandukanira ubona niki kintu wo kwizeza umuntu atarakizwa avuga ati je ndashaka kwakira Yesu mugabo niye ndavye bari imbere yanje bona atakigenda kwere no vuga gikomeye
ikintu gikomeye nuko abantu badakeneye umuntu bakeneye Imana cyane gose. Hanyuma David yavuze ngo nabitse ijambo rya mutima wanje ngo naye kugucumurako. Ariko iryo jambo yabitse ijambo yabwiwe nande yaribwiwe mu buryo bumeze gute? Kuko hariho ibintu entre tambanze ndakubwire, hariho ibintu benshi bavuga ngo umenga biriko bibuno munsi bagamba mwana ngo bakubwiye ngo ibi byamyeho gusa no kubu hariho amazo sosiye bishira habona mwaye mutoyi kandi akabishikana kure sino byamyeho. Ego ariko kimwe shaka kuvuga niki byagarukira hafi kandi abantu byabonwa n'abavyegereye gusa ntivyaba ku rugenzo nk'urubiriko. Ariko kandi hari ico kimwe abantu kintu kimwe abantu bagomba gutahura muri ibi bintu nuko ubutumwa bwiza abantu bariko barabwirwa bakwiye kwiyasha ko ari ubutumwa bw'ubwami, bamenye ko abantu bariko babwirwa Yesu Kristo. Reka nakwereke burya ijambo umuntu yabwiwe y'ukuri niryo rishobora kumuzigama buri gihe cyose ashobora guca n'ibyo ashobora kumva. Kuko nta muntu ashobora kumenya inoti ya pirate atazi inoti y'ukuri. Ntushobora kumenya ko ubutumwa atari ubw'ukuri, ubw'ukuri atabwuzi. Hari abantu bashobora kwagiriza ngo bariko bakurikira ibintu ntazi canke bitari ivyo, atari kibazo cyuko atari ivyo mugabe ivyo bumvise nivyo nyene kandi ko bavyumvise ari ivyo nyene nivyo bitakwa ari ukuri. Mugabo ngomba kuvuga ko wowe muvuga butumwa canke wowe mukozi w'Imana ukwiye kwiyashyira ko abantu batari kubabwira ibindi bintu. Abantu ntibakeneye wewe, abantu ntibakeneye umuntu, abantu bakeneye Yesu Kristo. Kuko Yesu niyaza mu buzima bwabo araza kubahindura, araza kubagira cakindi ashaka we, apana ico twe dushaka, ico we ashaka. Kuko kimwe nkwiye gutahura nuko jewe naho noba ndi umurongozi w'ishengero abantu ntizokwamana. Ndashobora kutazokwamaho kandi rero sinzokwamaho. Mugabe ikintu kineze nuko aba bantu no mu gihe jewe ntoba ndahari bazokwama bakurikira Yesu. Mugabe nibakurikira Yesu ama presence nukuvuga umunsi nzoba ndahari bazobivamo canke bazokurikira ibindi. Ariko ifo ko abantu babona Yesu ntabone jewe. Ariko kandi ikintu kimwe dukwiye gutahura, Yesu abantu bategeza kumubona mu muntu. Ni byiza kuko yo kuyasha ko na wewe uhagaze neza muri Yesu. Kuko kimwe wari watangiye kuvuga ko abantu bagwanira kumenyekana niki. Mugabo nta muntu umwe adashaka kumenyekana, nta muntu umwe adashaka ko abarurangiranwa. Mvuze ko ni kubera ko duskende profita nagitahura. Ariko ico nashatse kuvuga niki kintu nuko umuntu avuga ati mbega abantu niba bariko baramenya bariko bamenya gute? Kuko umuntu araprofita icari. Hari abantu bazokurikirana iki kiganiro kubera ari minyone yagikoresheje cyane kubera yatumiye Pastor Maseza kubera bamuzi. Ni kuvuga abo bantu nibaza babanje gukwegwa n'umuntu bazi. Mugabo ko bakwezwe no kumenyekana kwawe bamaze kuza wababwiye iki? Kuko ikibazo suko wamenyekanye, ikibazo shuko wabayirurangirano. Mugabo ni ikibazo ni icuri kurabagaburira babantu babaye ngaho hano. Rero umuntu kuba rurangiranwa nibisanzwe, mugabo nuko hari igihe umuntu ashaka gushaka kuba rurangiranwa, mugabo ko kuba rurangiranwa aca bivyaza umusaruro. Abantu ntabereke Yesu agomba kuberekana, ariko akabereka we kurusha uko abereka Yesu. Nico gituma rero abantu benshi muri ibi bintu barabadesi. Mubabadesi mu buryo bumeze gute? Umuntu aragera igihe aho yizera umuntu nk'Imana, mugabo umuntu ntaguma ari umuntu. Umuntu arahemuka, umuntu arahinduka, arakora ivy'umubiri ukora kuko yambaye umubiri, ariko ikidahemuka ni Yesu. Ni wabereka Yesu ntibazohemukirwa. Mugabo ni wabereka shaka uburi kuri level yo gutahura Imana canke kwizera ku rugeze wowe uri umuntu umunsi muzohinduka, umuntu umunsi muzomuhimba, umuntu umunsi muzomuzinukwa, umuntu umunsi muzovyuka utamushaka, uzovyuka ushaka kumubwira nabi canke wisange bamubwiye nabi, akaba desi nuko umwishuye. Mugabo nataza abona wowe akabona Yesu, wowe naho uzomuhemukira nta kibazo. Mugabo Yesu weco twizera nuko Yesu nahemuka kabisa. Yesu nahemuka kandi wamwizeye niyicuza. Umuntu ashaka kwicuza umuryango yavutsemo, ashaka kwicuza umugore yarongoye, ashaka kwicuza n'umwana yavyaye, aje kwicuza n'umugabo yamurongoye. Mugabo ikintu tutigeze twicuza ne kuba twarizeye umwami Yesu.
abari n'amatwi n'umvisha nk'ababwishingiye nibyo cyo gituma ukwiye kuyashyiraho ko ubintu byose imbere ko bakubona kuko ubona byo bategeza kukubona kuko uragaragara ariko Yesu ntagaragara mbwa ni byiza ko abantu bizera Yesu kurusha uko bakwizera babone Yesu kurusha uko bakubona ukuvuga absence yawe mugabo Yesu agumeho igituma ndakubarije ibi bintu hamaze iminsi hanze kandi no munsi yabaye challenge sinzi ko ukunda gutanga via ku bandi bakozi b'Imana mugabo notanayitanga nta kibazo turagisimbika ikibazo no munsi nagiye kuri TikTok sanga hariho challenge habaye gutahura nabi mbega canke aho barabaye ikintu kivuga ngo nabonye ngo challenge ngo ndagahende nabonye ni TikTok uno munsi hariho challenge ndagahende ku buryo usanga byagiye mu bantu ugasanga uwo mukozi w'Imana wamuhaye image n'umukozi w'Imana kandi jewe vraiment ukundi ngaha nta mukozi w'Imana umwe nzajajinga mu buzima niwe n'Imana yiwe uko yakoresheje terme barayumva mbega uno munsi ko ariyo challenge ugasanga abantu bariko baravuga bati reka shareka nabonye ntuze live yari kiraba bariko baravuga ujya umukozi w'Imana ujyanye yaje kwibera umusani ni mumureke yibera umusani nkuko yanya ari umusani kuva kera ugasanga umukozi w'Imana arabaye kwifadirwa muri yo way mbega wewe kijya kintu nk'umuntu yoba ari karajiranwa n'ivyo bintu canke umuntu atarakira Yesu nk'umwami no mukiza canke aheruka kumwakira kavuga ati ntareka bashobora umukozi w'Imana cyane umusani agendera ku mwanya canke bimeze gute na gute we bijye bintu bivuga ko iki nk'umukozi w'Imana kandi nzi ko uri umwongere kandi uwo mwongere akaba ari atake abari mugenzi wawe ko nawe n'umwongere w'ishingiro kandi bineneye kimwe navuga yaba kubize mwami Yesu canke kubaheruka kumwizera canke kubataramwizera haba ku bakozi b'Imana canke kubagira bose bo mwishengero bibiri tugira kugira ubwenge nk'inzoka kuvuga kumenya kugendereza ibiye rero numva ko muri iki gihe umuntu wese ico namubwira nuko agira ubwenge nk'inzoka yes kugira ubwenge nk'inzoka bitahura umuntu hari umuntu umwe nabonye yavuze mu bisanzwe inzoka ntiyihuta canke mbore mubashi ntihuruduka irabanza kwitonda ikamenya kabiri siko niyaza kudomiza gukubitaho ego rero yaba twe tuvuga twigisha yaba twebwe tugira commentaire kubiriko biraba umwe wese akwiye kubikora mu buryo bw'ubwenge yes uvuze akantu gakomeye cyane ariko nagomba ngire ko hagiye hari umuntu yavuze ati uno munsi umuntu reka arigisha reka twigisha igihe Imana ya Salomo ubwenge n'ubwitonzi ingene nivyo yari yasavye muga sivyo yamuhaye vyonyene muga avuga ati kugira ngo Salomo yenda asobe ubwenge nuko yari afise ubwenge yego musazi intambuko y'ubwenge ni kumenya ico ukeneye yes avuga ati no muri bwenge yasanzwe office nandi numva no bwira umuntu wese nibihe Yesu yavuze ngo nuko rero ushaka kunkurikira nikorere ni yanke yikorera umusaraba wiwe aze tugende bisigura ngo ntiyavuze ngo Petero niwe muntu wenyine yavuga ati ni munyigire ko ngo nanje nigana Kristo je crois kari Paulo yavuga ati ni munyigane ko nanje nigana Kristo uno munsi nimba Paulo atakihari Yesu arahari yego kandi Paulo yaravuze munyigane ko nanje nigana Kristo yaraberetse source yiri uvuga je naho nogira intege nkari huwo nigana ni muze mwebwe nimwabona ingeso nziza ni munyigane kuko nani ndazikura kuri Kristo no kuvuga ngo iyo source abariyo turabona munsi abantu benshi je nahuye no muntu igitema ndabivuze hari abantu basigaye bambabaza wowe muso uritegura ngo uje gusenga kaje bura ngo ugiye ibi by'amashengero by'ubu ni vya bindi nyene ubunye mwaramaze guhinduka ngo ubu nta mukizo ntagasanga turi mu hantu ho kumva ko izina umukizo ryarataye agaciro muga Kristo ntiyataye agaciro muga no fait y'ivyo byose ikibazo si shengero yego ikibazo si yuri kuraja nuko Imana siyo yakudesevye n'abantu bakudesevye kandi niwa inuno munsi uri kuranyovuka buja muri eglise kugiye kuraba umuntu menya ko uwo muntu munsi umwe azoguhemukira bikomeye ariko nuwagenda uraba Imana n'umwizigirwa izokugirira neza hama ikindi naco novuga hari abantu babaye deshi kuko binjiye mu byo batari bakwiye kwinjiramo
sinzi ukuntu ushobora kugisobanura. Igihe kimwe Yesu yari karagendera ku nyana y'indogoba yinjira mu gisagara, abanyabwenge b'ivyanditswe n'abantu b'abategetsi bambwira ati bwira abo bantu baceceke. Ariko Yesu amubwira ati no. Aba naho bonuma aya mabuye araza kuvuga. Rero hari abantu Imana iprefera gukoresha mu ntege nke zabo. Atari vyiza ko winjira ngo ugendane nawe umenye intege nke zabo. Ko muri ziya ntege nke hari abantu bariko barakira kandi bariko baratabagwa marga intege nke bafise. Rero Imana kugira ngo igutabare igahitamo kuguhisha ziya ntege nke zabo kugira ngo ugume ukurikira Imana. Mugabo ni washira umutima kuri ya muntu umunsi umwe uzobona ivyo utari wibaza kandi uzobadesha. Erigeze ukivuga ko cane aravuga ati igihe cyose uzokurikira umuntu ukurikira Imana uzoza kumbaza ngo ngo dudu ngo nawe nanje nyine nanje ganda umuntu je ndi umuntu nkawe wanashakura naso bese umuntu wese jewe novuga ko mu byukora byose ukorana umwete. Jambo ry'Imana n'iryo nkunda ingene ritaregeza maze gusoma ijambo rivuga ngo nukuri ushaka kwika ngo nikore umusaraba zitugende nagiye mbona ko iyi Mana nituze kwirondera mu muntu tuze twirondere kuri masezerano ko ari umwongere tuze kwirondera kuri masezerano ko aririmba neza sijwi ryiza no musare abantu baririmba neza batudesevye ugasanga nyine ntoro twico kintu yo gukora mugaro ufite ko nako bishoboka ko bibona bikora cyo gituma Yesu ari we nzira yo kuri nuvuge Antreta kindi naco abantu gutahura iyo turiko turakurikira Imana abantu ntibumve ngo dukurikira Imana gusa kuja mu ijoro. Yego. Ariko Imana turayikurikira mu gushitsa ubugombe bwayo mw'isi. Mu buryo bumeze gute? Buri kintu cose Imana kugira ngo n'ubwo Imana yo kugira ngo wowe minyone ejo nshaka kuzo umukozi w'Imana akomeye. Ivyo bintu kugira ngo uzobishikire harimwo sacrifice yiwawe. Imana ikabwira ati wowe nshaka kuzo umujournaliste akomeye ku isi. Amena. Wowe harimwo sacrifice. Rero Imana kiravuga ngo ushaka kunkurikira, ushaka gushika ico je namubwiye. Ni yanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Hari abantu no munsi batariko barashika kuci Imana yababwiye atari kubera Imana idashisa amasezerano mugano uko baranse kwikorera umusaraba wabo ngo bakurikira Imana. Ibintu byose Imana itubwira gushika ko canka yamayereko yose Imana izana mu buzima hari bizotuma twankana n'umuryango, hari bizotuma twankana n'abakoresha, hari bizotuma twankana nabo twubakanye, hari bizotuma n'abana bakuva ko kandi arabana wavyaye urumva abantu bose bakavuga ati kutajanye natwe kutemera ibi wowe tuvemwo mugabo guma kuci Imana yakubwiye nta kintu na kimwe kidasaba sacrifice. Aho uronka amahera abandi bakabona ipantaro nziza bakabona ishati nziza mugabo ukemera ko ipantaro itabuka mugabo wabonye ko waguze kamera ni sacrifice. Abandi babona amahera yabonye avuga ati bana amahera ashaka kunjana Dubai angarukane kunywa kazi ndashaka kumara imisi ngahe ndiko ndatembera mugabo uyabonye avuga ati no amahera ndashaka guhindura studio yanje gasa neza ni sacrifice. Kandi ugasanga rero namahera babahati ebana aya mahera tuyabaye kugira ngo muze kujya musoga avuga ati je sinjya ni muyame ndafutse ikindi kintu ushaka bakabwira turi kijojo nta n'ubwenge ufise sawa nta bwenge ufise mbwa nico bavuga ngo ikorera umusaraba wanje unkurikire. Hanyuma ibire bifatanye no kugororoka kw'Imana gufatanye niki nuko wanke ivy'abandi bariko baranka nuko udaca mu nzira abandi bose ariko baracamo uravuga ati jewe iki kibanza si kibi ni ciza kandi abakijamo bose nta ngorane mugabo jigiye cyose nisanze muri iki kibanza nisanga ndiko ndakora ivyaha nge cyose nisanze muri aba bantu nisanga nahindutse nisanga ndiko ndakora ivyo ntateza gukora. Rero ico bita gutanga ikimazi kwikorera umusaraba nukwiyima ivy'abandi bariko bariha kuko kuri wewe atari ivy'ikimazi cyo bituma hariyo n'umuntu Imana yongera ati ntuzusubire kwambara iyo shati mwana uza kubwira abantu bose ngo ishati ni cyaha. Imana yabwira ati ntuzusubire gusokoza uko mwana uza kubwira abantu bose ngo iyo sokozo siyo niyikuzimu ntinda yaguhenze. Ari ibintu Imana yakubwiye ko uri umunyantege ngo ivyo bintu bireke mugabo urekane n'abandi. Yes. uvuze ikintu gikomeye cyane je ndagize mvuga ati bana muri namaski nimumvisha mu mabwishengero kubera ko ubutumwa bwose nibwo turabwumva abakozi b'Imana benshi turababona mugabo igihe cose uzosenge kugira ngo mpwemu yera ashobora kuguha ivyawe. Yes. Tukiko turabandanya tuganira ndashaka tuganira ku bintu bikomeye cyane
indirimbo yawe asante sana ikomeye indirimbo iryoshe indirimbo ifite ama image meza indirimbo ubona ko ari ndundi indirimbo ndamushima reka duhere kuri inspiration kwanza congratulations ko wakoze indirimbo nziza bro murakoze cyane asante sana nabikubwiye wakoze indirimbo nziza isa neza vraiment kandi irimo amajambo navuga ngo akomeye cyane inspiration y'iyo ndirimbo yavuye he ndamushima cyane kenshi iyo turiko tubona Imana tuyibona mu vyirikira dukorera mwitwerekeye cyane nivyo bifise inguvu ko yankijije indwara ko yankuye mu bukene kashikana runaka ko yantabaye nari mfunzwe ndabohorwa muri prison mugabo ariho n'urugezo rwo kuvuga Imana iciri yego kuvuga Imana iciri hanyuma burya ma culture yasizweho n'Imana haraho kenshi abantu baprefera ko bumva umenga kuko buri muntu wese buri gihugu cose ujya mu diho bazana canke kujya kuntu bi-exprime mu kuvuga Imana birafatanye na culture yabo rero nuko rimwe na rimwe sinzi hariho abantu bamwe usanga ikibazo si twebwe turi generation yari no munsi mugari igihe usanga mu generation twakuze yacu atukurira ari ama generation bwa mbere nta kundi yava nta kundi cari nta kundi uko areha hariho pafura ibintu usanga bitangaje no ngaha mu Burundi hariho umuntu yisanze mu bahutu naba ari umutuzo acavuga ati jewe burya ndi umuhutu cyangwa ari umutuzo akisanga ari umuhutu akisanga umutuzo afata jewe burya ndi umututsi numva aratinya ivyo ntitureka kuvuga ko birahari numva umuntu ucari kuko ari muri abo banavuga ati oya no hava kandi uri kuraba contest y'iguko ibintu bimeze munavuga ati yo ninavuga ko ndiki kintu na poste ndimwe hava bahinkuramwe ugasanga umuntu yatanguye ko urazi ko hariho n'amaka usanga umwana je ndazika imwe nigeze kubona twigeze kuja muri mayaje aho umwana yazanye umuntu arepresenta famille yiwe papa sinanye navuga ati papa na mama si beza nte ntawo bazana muri uru rubanza agaprefera guzira no nk'abantu baza gupresenta kuvuga ngo ibyo bigatangurana kwanka icuri kwanga niyuva kwanka umuryango wawe sibo uhitamwo kenshi ndabwira abantu none jewe mvutse nkasanga izuru rimeze uko avuga nsanga ndehuku nta ruhara na rumwe nabishizemo sinumva rero igitumo bimpora simva igitumo ngira na je nisanzuku kandi numva nta muntu numwe nogirira nabi kubera icari uravyumva rero ugasanga ni kintu kinini uno munsi usanga tuba mu affect ubuzima bwose aho usanga no mu bintu yaba no mu ndirimbo no mu bindi byose uri kurasanga ari ngiye usanga kenshi morandaba n'abavuga ubutumwa rimwe na rimwe haravuga ubutumwa kenshi badaprefera kuvuga imvugo y'abarundi bakitiza imvugo z'abandi bantu naho ntabavuga usanga n'umurundi mugatangiye kuvuga avuga iyo muntu kumenga si umurundi no hano hanaka ugasanga yene yumva umenga ubutumwa bwiza niyo buvuga mu mvugo y'ahanaka niho buza kumvikana neza ugasanga rero ntidukunda ico turi ndukunda uko tumeze ntidukunda ugasanga rimwe na rimwe gatuma rero nivyari gutuma Imana kuba yarasizeho culture niko yaprefeye kwishora gukiriza umuntu muri iyo culture rero mugabo ugasanga izo culture zose twarazikuyeho zija kure cyane ugasanga rero ntizigiha ikibanza Imana ariko kimwe shaka kuvuga nuko burya niba turi abarundi tugize abarundi kandi burya uko Imana atandukanije abarundi n'abandi n'ayandi mahanga atandukanye niko barafise akaranga bafise ikibaranga rero numva umenga ndashobora ku exprime Imana muri iyo culture y'iwacu kujya abarundi bameze umuntu nahashobora kubona kumva ko kuko hariho ibintu twakuriyemo wumva kumenga abazungu baje batwambuye ivyo dufise bakatubwira ko ivyo bintu twambara ari ivyaha ivyo iwacu bavyita ivyaha batwambika ibintu vyo bumva ko ari vyo mugabo par contre kurya nyene Imana yaturemye Imana yahisemo kwiexprima muri bijya ego nico gituma rero hari igihe abantu benshi ni ubu butumwa rimwe na rimwe tuvuga hari igihe usanga tukabwira umuntu d'abord ukumva kumenga umuntu kuhaba yarahezagene uko afise amafaranga angana n'ayanaka
kuba umuntu yarahezaga no kwagendera mu modoka nk'iyanaka, kuba umuntu yarahezaga no kwaba mu nzu nk'iyanaka. Mugabo hari umuntu Imana yaprefeye ko azoba muri irya nzu nyene ariko arabamo, yaprefeye ko azoba hameze gutya, kandi nta caha kirimo. Ahubwo ni gute muri ibi bikenye nafise iyo bigororokeramwo Imana kugeza aho Imana izogendera muhezagera bifatanye nege. Si twese tuzotunga, si twese tuzobarurangiranwa, si twese tuzonyiganyiza isi. No, hari abahamagariwe uwo muhamagaro, ariko hariho n'abandi bahamagariwe guherekeza, hariho n'abandi bahamagariwe kuba kuri urwo rugezo bariko, kuko abantu bose babaye barurangira. Hari abatazoronka abakozi bo kubakorera, ariko ari uwaremewe kuko ari umukozi wo gukorera umuntu. Ico gituma ari abantu naho tubabwira ugomba uronka inzu, hari umuntu azopfa panze kandi ari vy'Imana yakunze. Yego, hariho n'uwundi atazopfa namenye nuko itongo rinabaho, azoguma bahapangiye abantu yonyene, kandi Imana yabiprefeye, yabikunda uko nyene, kandi birayinezera ko amari abafise n'abandi bagenda ku bandi. Kandi n'ujya afise nawe yama yumva ko je naho ndi hejuru ndakeneye umuntu aza kuntekera inge, ntavyo nshoboye, tuguma dukenerani. Yewe nuko rero muri indirimbo naragerageje cyane kuvuga ico Imana iri. Nafatse kuri amajambo aho Yesu avuga ati numviriza, naho umwe muntu amabuye aravuga. Hari ahantu mvuga ko umuyaga urashobora gukominika uwundi muyaga ukavuga ubukuru bw'Imana. Yego, kuko ibiriho byose byaremwe n'Imana. N'inyoni hagiye ziriko ziravuga, twa twumva umenga ziriko ziravuga, mugabo zirashobora kuba ziriko zirahimbaza Imana. Yego, rero ijoro rirashobora gukominika n'irindi joro, amazi arashobora gukominika n'ayandi mazi, kuko byo birazi ukuntu bikominika. Yego, numva ko yemu ikintu gikomeye ko jewe ku bwanje personnellement no kuvuga ngo nkwiye gukunda Imana no gushima Imana mu bihe byose, mu masituasiyo yose, kuko Imana nitego gatsinde. Oyenze musanzwe Imana ntigigwa Imana n'abantu. Yariho abantu batarabaho, yariho byose bitarabaho. Rero ibintu sivyo bigira Imana. No. Ahubwo par contre kuyimenya n'ubuntu bugiriwe. No kuza ngo Dawidi no yanditse ati mbega umuntu Imana nikaho mwibuka ngo ukamugena ngo habuze gato kamunganya n'Imana, ngo wafashe ibintu byose urabirema ngo maze ubitereka musi y'ibirenge bye. Yego kabisa. Rero papa ati sinahuri umuntu icari kugira ngo wewe. Rero gacuja rero mwisizana cyaravuga ngo usome biri hana rimwe ice cambere umurongo wa 10 avuga ngo jambo niwe Mana. Uriko urasoma ngo jambo yari Imana kandi jambo niwe Mana, byose byarimwe nawe. Ku murongo wa 10 avuga ngo uwo jambo yihaye umubiri kugira ngo ashobore kubana natwe. Urumva arakunda umuntu kugezaho yambara wa mubiri w'umuntu, umuri w'ikinyabya, kugira ngo yumve ko ashaka kugendera hagati muri twe. Cyane vumengo twoharara. Rero ni ico kintu gikomeye. Hanyuma handi hano naho shikana hano mvuga ngo iyo Mana ni Imana ahishitse. Ico bavuga presence y'Imana, igihe cyose tuvuze presence y'Imana, presence y'Imana ifatanye n'impinduka. Tuvuga ngo uwo mwama hageze hose ibintu birahinduka. Minyonsi ndakubesha, igihe cyose uzumva kintu bita presence y'Imana itegeza guhindura ibintu. Karahinduka vraiment. Ibintu byose birahinduka. Presence y'Imana itegeza kwimanifesta. Rero nibuka ceke size ni Abraham yeka abwiye Imana ngo yumva ashaka kuyibona, niwe cyari Moyize. Yari Abraham. Ukubaho kw'Imana gutegerezwa. Rero ngo ahantu umwami ageze ibintu birahinduka. Numva ashobora kuzura ibyapfuye, ashobora gutuma bitagenda bigendeka, ariko ico tuzi nuko aho uwo mwami ageze ibintu birahinduka. Ari umuntu usanga ni wabo barahevye avuga ati uri ruhebwa, mugahuye na Yesu agasigara uwo guhanuzwa, avuga ati niba Yesu akora ibi bintu uyu muntu niwo gukurikira kabisa. Nico gituma abantu hari abantu batahindutse mwishengero kandi bariyo, suko bashatse Yesu nuko bagiye bakurikira umuntu, nawe umuntu nahindura ahindura Imana, kuko umuntu ahuye na Yesu arahinduka. Yes, turangiza ikiganiro cacu. Watanze message nyinshi cyane, kandi nibaza ko Imana sinzi jewe iyo ndiko ndakwandika ikiganiro nico gituma je ibiganiro vyanenze hava nsanga ntumira abakozi b'Imana gusa. Kuko ngenda nize kuva umutima wanje ni nkaho ukure mu kindi. Nico gituma jewe ndaba cyane iyo bene ibiganiro ahantu hatabiraba
mugabo akubita ko akantu katagira epfo n'amaguru gasangana ko arakaraba cyo gituma ntumirira abantu nimba bagize effort yo kuraba ikigana cyo no munsi igana cyo uzokumva kivuga Imana vraiment uzohora wicaro kirabe kirimo inyigisho yes nakeka jambo wabwira abantu ugakuye mu nka message washatse gutanga muri ndirimbo wavuze ko washatse kwitanga mu mico yacu nyene y'ikirundi ukunye dusanga twumva Imana mu buryo bwacu nyene mu kirundi nihe jambo wotekerera abantu hari abayikurikanye bakuze hari abakurikana bihebuye hariho abatamakazi bazimo abakuze nabo nyene harimwo mama harimwo abapapa harimwo abana bagikura nihe jambo rimwe babwira ubikuye mu ndirimbo yawe reka ndakwereke hariho hari umuce w'abantu ngaha mu gihugu mu buzima bayihora abantu bibumbira inkono yego mugabo ugiye kubabwira Yesu ntubabwire ngo uzobona ko Yesu yagaragaye mu buzima bwa munsi utazoba ukibumba inkono mugabo ni gute muri iyi nkono ndiko ndabumba nubona presence y'Imana muri ibi bintu umwungere umusanze inyuma y'inka araragira ntumubwire ngo uzobona ko Yesu yagutabaye umunsi azogukura inyuma y'inka no mugabo ni gute ngaha nyene nyuma y'inka Yesu yogaragara muri ubu buzima nyene ndimwo Dawidi ntiyabaye inyishu avuye inyuma y'intama mugabo abari mu gisagara baragize ibibazo mugabo inyishu basanga ifise umuntu ari inyuma y'intama hari umuntu yumvira ngo uzoba inyishu umunsi utazobukiragira inka umunsi utazobukibumba inkono umunsi utazobugiteka mu gikoni no pas contre sivyo ariko ngomba ko umuntu wese atahura Imana yahishemo kwishura muri ubwo buzima nyene urimo muri ico gicurimo cyo bituma Yesu avuga ngo sinkeneye abagororotsi ariko je nazanywe n'abanyabya nazanywe n'abanyantege nahitsemwo kubasanga aho nyene muri Yesu bamuzaniye umugore yasambanye avuga ati okay utarakora icana mu banzi buye kuko hari igihe twe twishirana twumva kumenga utari muri biturimo utari muri iki kibanza turimo siwe no kuvuga ugomba kuba we nasanga handi no umuntu umwereke Yesu azomwereka hakwiye kuba nico gituma nshaka kuvuga ngo nuno munsi ukaba ufise umutima wo kumva kugiye mu ishengero ugiye kuraba umuntu uwo muntu atari umva ko amakorani ntagenze neza uwo muntu atari umva ko amakorani rumenga ntiyabaye meza no warihenze cyane umva ko ugiye mu ishengero ugiye kuraba Yesu kandi ni waraba Yesu ntuzicuza no munsi je ndiko ndavuga naje ndashaka kuguhemukira mugabo ni wabona Yesu ntahemuka mugabo umuntu wese usize kwibyizigira mama kwani boss na mama yakuvyaye na papa arakuzino ukavuga ati sindagukeneye sindagushaka ariko Yesu we yamavuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabahanura rero numva kintu kimwe navuga nuko abantu babona Yesu hanyuma ikindi naco no kuvuga nuko abantu biga gushima Imana atari kubiberekeye bashima Imana kucire apana kuvyo yankoreye no Imana ni Imana ibereye gushimwa itarampa amafaranga ni Imana itaranshikana hahandi ni Imana ahubwo ntahure yuko nicondi nuko yangiriye ubuntu nubundi ko ndavuga nuko yangiriye urabona iyi plato ngaha siko yarije nzi kuvuga mbwa ndatahura ko ari ubuntu Imana ibayangiriye je wavugishije ari abantu benshi bipfuza kuvuga gutya badashobora kubironka hari abantu benshi bafise neza n'amajambo bazi kuyapanga neza mugabo ubwo buntu batabwire rero je kuba twaramenya Imana yarakoze cyane gose ego rero numva ko buri muntu wese ku rwego rwose ariko akwiye gutahura yuko ni intumwa y'Imana muri domaine yose ariko kandi ivyo ariko arakora Yesu yoko abantu batari kubabona we ariko babona Imana muri ivyo bintu hari igihe cyose Imana duhezagira ntiduhezagira kubwa ariko duhezagira kubw'imiryango myinshi kubw'abantu benshi ego rero iyi ndirimbo itugarukana aho tubona Imana tutabona abantu kandi ishimwe ryacu ntirihagarare cyane kuvy'Imana irikira dukora kuko yampaye ivyonja kuko yampaye inzu shasha ko narose akazi keza Imana ni gitangaza iratabara iragira neza naho ntarayibona nozesha doka namesha bavuga ati umviriza mwami wowe turabizi yuko uri umwami akomeye Imana dusenga irashobora kudutabara mu maboko yawe ariko naho itobikora
umva nitwuna numva musanzwe nikuvuga ngo icyo dupfana si dukorera ubugeni icyo dupfana n'iciri muri twebwe rero vuba kushika ahantu wumva ko Imana atari ico ukeneye ko iciri mu buzima bwawe kirakomeye ivyo yoguha gusumba ibindi bintu byose bituma ba Petero nawe nabagiri ku musozi bamaze kubona presence y'Imana ati mzee reka tuyubakire insago zitatu yazikirita misazo y'insago zitatu warugwa Elia na Mose na Yesu bo bavuga ati twe naho tutogera aho tujyama muga iyi presence vraiment ni yadanje bari bagiye ko ari abantu basize hasi amara kugira ngo kuba kw'Imana kurakwibagiza kukenya amafaranga kurakwibagiza kuko kuba kw'Imana kurarengeye byose rero nagomba kugira ngo ico ukeneye si ibintu ukeneye mako bivuga ngo ni mito yo kugami bw'Imana no kugororoka ibindi byose muzovyongerwa bantu b'Imana ubuzima bw'umuntu ni inyenyeri iyo nyenyeri imaze kwaka ivyiwe byose birayikurikira kabisa musengera Imana gusa ibahe faveur n'igikundiro cyayo bisigaye vraiment irabikora birizana yes abashaka indirimbo reka tubarangira tubayikura ego indirimbo ikomeye cyane Mana yanje genda muyirabe s'il vous plaît asante sana uri kuri YouTube page ni Pasteur Masezerano ifofo ego yes abandi mwakurikiranye ikiganiro maza kwisanga commentaire ya mbere tuza kwipinira ego cyane yes kugira ngo mukomeze kwakira ubutumwa buciye mu ndirimbo yes bari zindi bukoresha ego ndakoresha Facebook Masezerano ndakoresha YouTube ndakoresha TikTok ndakoresha Instagram ndakoresha na Twitter ahantu hose bashobora hose ni Masezerano ego yes hanyuma ikindi naco nabibaza ko ntavuze naho ndi umuririmbyi ko kandi ndi umurongozi w'ishengero ego kubera ko twaratanga ishengero abifuza kwifatanya natwe karibu cyane mukoranira hehe warigeze ndiba ko wigeze kubivuga ikiganiro muherukamwe na Fufu yego rero abantu bifuza kwifatanya natwe karibu batwandikire turabaha adresse ego murashaka kuba nimero zanyu oya kuri Instagram bose baho bandika turabandikira ntango ikindi naco muhagira aho muherereye kugira ngo nko wiyumva ari mu Gasekebuye ari bari mucara turi muri Mucarama muri Mucarama ngenje ndagwa ko vrema ari umuvugishwa nta kure mu Mana habaho kandi mvuga ko genda musenge genda abantu baba muri muhira mukavuga muti so mwivyukiranye abantu mwasubiye inyuma ivyukiranye n'abantu muta hari abantu bumva kumenya gusenga ibintu biri easy ngaho mwagusega si ibintu biri ngaho jambo ry'Imana hari jambo rinkora ko rivuga ngo uko mukomeza kwegereza namwe murushiriza gukoranira hamwe kandi duhana umugisha Imana cyane asante sana bakaze kubana natwe mu higaniro nawapenda sana tena nashukuru sana Imana iraheze gose umva mahoro menshi cyane nshuti yanjye cyane mbashaka ko tuzogira ikiganiro twaririmba tuvuga ubutumwa je kandi tuzo tubifatanye nangorane n'ukuri n'amahoro ndabyemeye reka ndagushimire abantu mwakurikiranye ikiganiro mugira muge subscribe kuri Channel TV no kuri Pasteur Masezerano and Fofo kugira ngo ibintu byiza bikomeze kubashika ko ciao ciao